Kino gihe abantu bari kw'isi barenga gatoya imiliyaridi 8. Hariho ibihugu rero twovuga yuko usanga bifise abantu benshi cane bivanye nuko ivyo bihugu ari bito bito. Iryo ngerekana ry'abantu rero kw'isi ku rugero runini usanga rifise ingaruka. Ingaruka nuko nk'ibihugu usanga bifise abantu benshi kandi ari bito bito, uca usanga abantu bamira mu kuryanira amatongo, ubukene bakabwamiramwo. Tuze ngaha mu Burundi wacu. Igihugu c'u Burundi gifise abantu bangana n'imiliyoni 12 hafi n'inusu. Kiri mu bihugu bivugwa yuko abantu bariko bariyongera ku murindi munini uravye ingene kingana. Hari ibintu rero nyamukuru bituma haba iyongerekana ry'abantu ku murindi uteye ubwoba. Igituma ca mbere gishobora kuba n'ingaruka, ariko reka mbe ndagisigura mu bituma, ni ikena ry'akazi. Ivyigwa birerekana ko iyo abantu batagira akazi, iyo batariko barakora ibikorwa bibatwara umwanya, mw'ico gihe murumva yuko haca havuka abana benshi. Igikorwa rero uca usanga bafise, uca usanga baguma bakwabagura, ni ukuvuga ngo baguma barima bagateragira. Amba nagiye mu yindi kanda mwanguha, ndazi ko mwavyumvise. Uno munsi mugende mutambaze. Nuko rero akarorero notanga kugira ngo mubitahure, n'akarorero ko muri Covid. Igihe haba confinement, abantu ntibaje ku buzi, ni ukuvuga bakamara umwanya muremure bari mu mihana yabo ataco bafise bariko barakora. Barafungura, bahejeje gufungura nta kindi bakora, baca baruhuka. Murumva rero ko ryarondoka ryo ku murindi wo hejuru rica riva ngaho nyene. Muze murabe iyo abantu bafise akazi kenshi, ivyo bintu biragoye kugira ngo bavyiyumvire. Naho baza kuryama baza bacotse. Murumva yuko ahantu hari akazi kenshi, amahirwe y'iyongerekana ry'abantu ku rwego rwo hejuru ni make. Ariko ahatari akazi, amahirwe yuko abantu bashobora kongerekana aba menshi. Ico rero nibaza ko gitahuritse. Ica kabiri gituma habaho irondoka ku rugero runini ni ubumenyi buke mu bijanye n'irondoka ry'amagara meza. Mu gihugu c'u Burundi abagore bize canke abakobwa bize si benshi cane. Benshi rero murumva yuko usanga ata bumenyi mu bijanye n'irondoka ry'amagara meza baba bafise. Eka mbere n'aba barize nabo nyene ubumenyi ntibuba bukwiye neza. Kanatsinda nuko abenshi mwama mubona batwaye inda z'indaro canke izo batipfuza. Kubitigiri vyinshi ivyo bitumwa no kugira ubumenyi buke mu bijanye n'irondoka ry'amagara meza. Uno munsi ndiko mvuga irondoka ry'amagara meza kububatse. Mu ntahure sindiko mvuga irondoka rijanye n'amagara meza ku bataragera kurondoka. Ariko nabo naho batarabishikamwo, vyoba vyiza bavyumvirije kugira ngo bizobafashe niyo hagera ko babishikamwo. Igira gatatu gituma haba iyongerekana ku rwego rwo hejuru ry'abantu ni mico. Murazi yuko muri Afrika bavuga ngo abana ni itunga. Umuntu rero ugasanga yavyaye intahekana, afise abana ndwi, afise abana 10 kandi atanica ashobora kubaha. Igira kane twovuga yuko ari imigenzo y'amadini. Hariho amadini amwe bigisha yuko abakirisu bakwiye kuvyara bakuzuza isi. Ubwiye Yohana ngo avyare yuzuza isi, avyaye abana 10, ntagira n'ico abagaburira, ntagira aho abaraza, ntagira minervare yo kuzobigisha. Urumva yuko abavyariye ibarabara. Ibituma vyohava biba vyinshi murashobora kuvyongerako, ariko kandi hariho n'ingaruka irondoka ry'abantu ku rwego rwo hejuru ritera. Abantu mu gihe bamaze kuba benshi kandi urusi rutariko ruraguka, baca bamira mu matati y'amatongo, haca haduka ingwara nyinshi, ubukene bukiyongera, eka mbere n'ibidukikije bikahagirira ingorane. Rero murumva
urumva yuko tutoshobora kuvuga ibijyanye n'iterambere ry'igihugu tutavuze no kwiyongerekana ridasanzwe ry'abantu mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi haribonekeza iyongerekana ridasanzwe ry'abantu, kandi kugira ngo habe iterambere rirama hategerezwa kubaho n'irondoka rijanye n'amagara meza. Muti none iryo rondoka rijanye n'amagara meza gawampaye inka tworigira gute? Mpore uno munsi nico cigwa c'umuzagazaga tugomba twige. Hari ubwoko butari buke bigisha kwa muganga kugira ngo habeho irondoka rijanye n'amagara meza. Muri ubwo harimwo ukwiteza urushinge, harimwo kandi gukoresha ubukingirizo. Hariho kandi n'ubundi buryo kama, kandi akaba ari bwo bwiza muri ubwo bundi nababwiye, ariko ubu bukaba busaba kubwiga no kubwitondera neza. Uno munsi rero naje kugira ngo dufashanye gutahura ikoreshwa ry'ubwo buryo kugira ngo tugire irondoka rijanye n'amagara meza, kugira ngo abarundi dushobore gutandukanya imvyaro vyoroshe tutabanje guca muri bwa buhinga bwo kwiteza inshinge canke gukoresha ubukingirizo. Iki nico bita planning familiare naturelle. Iki cigwa ngoma ndacigishe mu buryo bworoshe cane gushika yaho umunyeshure wese ashobora kugitahura vyoroshe. Mufate agakaye n'agakaramu kugira ngo muvyandike muri ntibate, bizobafasha. Tugomba twiga icigwa ndondora mubiri, icigwa bita biology. Tugeze mu mwaka w'icumi turiko turiga icigwa ca biology, abantu bamwe basanga bafise udusoni. None rero ntihagire ugira isoni kuko mwebwe murakuze, ariko hariho abandi batipe bama banyumviriza. Ndaza ndakoresha amajambo mwebwe muraza kumva ico mvuze, ikirundi murakizi. Abo bandi batipe ntiriwe ndavuga, ndazi neza ko bataraba inzobere mu kirundi. Nuko rero mu muryango iyo bagomba gukoresha ubu buhinga bwa planning familiare naturelle canke uburyo kama, abubakanye bategerezwa kuvyumvikanako. Ubwa mbere bategerezwa gutahura ico bita cycle mensuel. Murazi neza yuko ku mugore akomeye buri kwezi aja mu kwezi, ico bita ubutinyanka. Hari ubwoko bubiri bwa cycle, eka mbere reka tuvuge yuko ari butatu. Hari iyo bita cycle régulier niyo bita cycle irrégulier. Cycle régulier ni hajya umugore aja mu butinyanka ku mwanya kanaka abazi. Bavuga ko kenshi cycle régulier ibihe vy'amaraso bimara imisi 5. Cycle irrégulier nayo biba bitagira kanuni. Ubutinyanka buza mu gihe atavyiteguriye. Naho nyene amaregre amara imisi 5. Baravuga yuko ashobora no kumara imisi 7, ariko imisi imaze kurenga 5 ucugenda kwa muganga ukamwiganira ingene bimeze. Ibi bihe vy'amaraso harashobora kumara imisi 3, imisi 4 canke 5, biravana n'umubiri w'umuntu. Cycle ya gatatu nayo ni cycle twovuga yuko ari particulier. Muri iyi cycle umudamu canke umukobwa bafise akagorane mu mubiri. Ngaha ubutinyanka burashobora kumara ukwezi, amezi 2 canke amezi 3 butaje, bugaca buza mu kwezi kugira 4. Murumva yuko uwo aba afise ikibazo mu mubiri. Bamubaza muti kugira ngo none umuntu afise cycle régulier azi neza aho ubutinyanka bwiwe buzira yo kwifata gute mu gihe aba ariko arakoresha ubu buhinga kama. Kugira ngo ugire ubuhinga kama bwo gutandukanya imvyaro, utegerezwa kumenya yuko muri cycle y'ukwezi kimwe twita cycle mensuel harimwo ibice bitatu vy'umwanya. Igice ca mbere ni igice abubakanye bashobora kuranguriramwo amabanga y'abubatse ariko ntihabe ugusama. Iki kiringo rero mu gifaransa nico bita période probable stérile. Mu mfunyapfunyo bacita PPS. Ikiringo ca kabiri ni kiringo bishoboka ko
umukenyezi ashobora gusamiramwo imbanyi. Iki naco mu gifaransa bacita periode probable féconde, mu mfunyapfunyo ni PPF. Ikiringo ca gatatu ni kiringo igi ry'umukenyezi riba rihiye. Iki kiringo nico bita mu gifaransa periode d'ovulation canke mu mfunyapfunyo PO. Ngivyo rero ibiringo vy'ukuja mu kwezi k'umugore canke ico twokwita cycle mensuel. Mbere yo kiringo ca mbere rero iki twise PPS canke periode probable stérile. Ni kiringo navuze yuko umukenyezi adashobora gusama. Aha rero mutangure kubanga amatwi neza wampaye inka. Iki kiringo rero gitangura umunsi wa mbere amaraso atanguye kuza. Naha mubona hatukura. Ujya munsi wa mbere amaregre atanguriye ko kuza canke utanguye kubona amaraso niho bita début du cycle, niho cycle ibitanguye. Voilà. Amaregre atanguye ca kiringo umugore adashobora gusamiramwo kiba gitanguye. Kubaregiriye canke ku bantu umwanya wabo uzwi ukuja mu maregre, amaregre ashobora kumara imisi 4 canke 5. Aha rero muri iyi misi utari umugabo yageseye ntushobora kumanuka i Bujumbura. Numuzi nimugenda mutambagiye ibisiga. Guhera uwo musi ugaharura gushika ku musi w'9. Aho abubatse barashobora gukora igikorwa bakamanuka i Bujumbura atangorane. Muri ico kiringo naho wogirante umugore ntashobora gusama. Aha berekana ko ari imisi 10 mugabo kugira ngo wikingire neza ufata imisi 9. Umunsi ugira 10 aha cuja mwikonje. Aha bandika umunsi w'11 mugabo ugomba kwirinda neza kugira ngo wirinde impanuka zose. Ku munsi w'10 ni utangura gufata gakonji kuko umanuka i Bujumbura wa mayinga. Uwo munsi niwo munsi PPF itangurirako canke ca kiringo haba hariho amahirwe umukenyezi ashobora gusamiramo. Iki kiringo kiva ku munsi w'10 gushika ku munsi w'17. Mvuze gushika ku munsi wa kangahe? W'17. Aha muri iki gihe uramutse umanuka i Bujumbura uce witegurira nibikurikira uburagura iki ingirano. Voilà. Ucubura tegura uduhuzu tw'umwana, ugura uturanje, ugure n'ubuyi. Nuko wamaye inka. Aha rero ni danje. Akurishema bandika guhera ku munsi w'11 gushika ku munsi wa 16. Ariko nababwiye yuko probability itangura ku munsi w'10 gashika ku munsi w'17. Sikuvuga ngo ni tariki ishitse neza na neza, ni probability. Birashoboka. Voilà. Birashoboka ko ku munsi w'10 ushobora kumanuka i Bujumbura wijajaye ngo ni ku munsi w'11 ukazibona birakutanye. Aho rero mana yanje aho tutangura kwipanga wamaye inka. Porogaramu zishaziba porogaramu. Nizere ko turi kumwe. Ku munsi ugira 18 gushika kuwa 27 urashobora gusubira gucomboka i Bujumbura. Ntangorane urugendo n'umudoge urashobora kwigira i Bujumbura n'amaguru nta nikibazo. Ku munsi wa 28 amaregre abaje. Aha rero aka kantu karahambaye cyane. Mu gihe ugomba yuko umugore wawe asama, twavuze yuko ari kuva ku munsi w'10 gushika ku munsi w'17. Iki kiringo ga wampaye inka. Mana yanje. Akantu nariko ndababwira nakahe ngo ndabereke ryari amahirwe menshi ushobora kuvyara umukobwa canke ukavyara umuhungu. Mbere yuko ndabivuga reka mbanze nsigure kano kantu. Umugabo wese afise intanga zifise chromosome 2. Chromosome sinumva ingene no kivuga mu Kirundi ariko nimufate chromosome nyene. Afise ico bita X
na y. Umugore wese nawe afise x gusa. Ngo mu gihe umugabo arungitse intanga za x ku mugore wiwe, x y'umugabo igahura na x y'umugore, haca havuka umukobwa wamaye inka. Mu gihe umugabo arungitse y igahura na x y'umugore, bica bizana umuhungu. Voilà. Aha rero ni danje mukumvirize wamaye inka akantu. Ukeneye kuvyara umukobwa, gerereza ku munsi w'icumi n'umunsi w'icumi na rimwe ucumanuka i Bujumbura. Abahinga bavuga yuko muri iyo mibonano ibaye mw'ico kiringo ku bice 75% havukamwo umukobwa. Kubera iki? Umugabo twavuze yuko afise intanga x na y. Y ariyo ituma havuka umuhungu, ifise imisi ibiri yo kubaho, ico bita délai de vie. X nayo ari ivyara umukobwa, ifise ikiringo c'imisi 4 canke délai de vie de 4 jours. Iyo rero umugabo amanutse i Bujumbura hakagenda ama x n'ama y, y zirihuta cane mugabo zifise umwanya muto wo kubaho. X nazo zigenda buke buke mugabo zimara umwanya muremure, zimara imisi 4. Umunsi rero wa fécondation, ico bita période d'ovulation, canke mu kirundi reka tuvuge duti umunsi wo gusama, umunsi igi riba rihiye giteguriye kwakira igi ry'umugabo, aba ari ku munsi neza w'14. Igituma rero bavuga bati iyo habayeho amabanga yabubatse itariki 10 n'itariki 11, bati ku bice 75% hashobora kuvuka umukobwa, nuko za y zovyara umuhungu zizogenda ku misi 2 zigaca zipfa ntizishikire ryagi ry'umugore. Aho izizoba zifise amahirwe ni x twabonye yuko imara imisi 4 iriko iragenda, ku munsi wa 4 igashika yikomeye atangorane. Iyo x rero nizo cishikira igwingira ryagi nk'ikibugu. Igihe rero bigenze uko, nico gituma abahinga bavuga yuko haheza hakavuka umukobwa. Muti none ugomba kuvyara umuhungu naho ubigira gute wamaye inka? Aho rero tekana ngo ndabikubwire. Ariko mugabo tubisubiyemo, ahiye foro ntacikubwiye. Banza ugire subscribe vraiment, hanyuma ugire jeme, hanyuma ufyone no ukazogera kugira ngo ikigwa nk'iki uzokwame uronka notification kije. Reka mbandanye rero, ndizeye yuko ubihejeje. Voilà. Mu bintu byose no kwizerana. Ku munsi ugira 14, mvuze ngo ku munsi wa kangahe? Handazi yuko n'abantu batumva. Mvuze ngo ku munsi wa kangahe? Ku munsi w'14. Umanutse i Bujumbura, bash ku bice 75% havuka umuhungu. Kubera iki? Umunsi w'14 navuze yuko ari umunsi wa ovulation, niwo munsi igi riba rihishiriye ririndiriye igi ry'umugabo kugira ngo ibintu bigende neza. Aha rero umanutse Busumbura, za y nizo zihuta guca zishikira ryagi ubwo nyene. Twavuze yuko zifise imisi 2, umunsi wa 3 zisha zipfa. Aha rero ugomba neza umuhungu ugerereza kuri uwo munsi wa 14. Ugomba umukobwa twavuze yuko utingira hehe? Ku munsi w'10 n'umunsi w'11. Ico nibaza yuko twacumvikanyeko. Abavyara umukobwa rero canke umuhungu, uno mwaka akavyara umukobwa, uwundi mwaka akazovyara umuhungu, usanga bagize muri aya matariki mugabo batazi ivyo bariko baragira. Usanga bapfa kugira ibintu vyo kumanuka gusa, bati havyara Imana, ibindi ntutubaze. Umuhungu ni ku munsi w'10 na kangahe? Ku munsi w'14.
twavuze yuko periode probable feconde igera ku munsi w'17. hari igihe ushobora kumanuka i Bujumbura urungitse y canke x hakabura na rumwe rushikira ryagi. Kubera iki? Kubera kumbure wazisesaguye. Aha mbere reka ndabavunira akagohe, iyo ugomba umwana canke iyo ugomba kuzoshika muri ico gihe cyo kurangura amabanga yabubatse, amahirwe menshi akaba ari yuko umugore ashobora gusama, wo kwiziganya bihagije. Bavuze yuko cakiringa umugore adashobora gusama canke PPS kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'9, uciye uhera ku munsi wa mbere umanuka i Bujumbura, wa kabiri, wa gatatu gushika ku munsi w'9 umanuka i Bujumbura mu kirori. Rero ushitse muri ca kiringo cyo kuva ku munsi w'10 gushika ku munsi w'17 ariho umugore bishoboka ko ashobora gusamiramwo, ntushobora kumutera inda, ntushobora gutuma umugore asama. kubera iki? uba waricomaguye wamaye inka, uba wagize urugendo rurerure uji Bujumbura n'amaguru, ubuze warabaye incoke, ntaco uba ugishoboye. Vyiza ugomba ivyara niburi hohera indwi yose utamanutse hehe i Bujumbura. Utiyo urambaze uti noba ndi ngaho akajumbu gahiye nkareka kugasekeza. Ico utari uba wibikiye wampaye inka. Ubona ufise umugambi ukurondera akana, ucubanza ukikupa ukaduga ruguru ukicisha inzehe uti ndagiye kuraba ruguru ko bakomeye, ukora akazi ukavuga uti ndasavye agakonje. Ukazogaruka umeze neza ufise inguvu zikwiye kugira ngo ushobore kuronka uruvyaro. Bava mumbaza muti none iyo umanutse i Bujumbura muri uwo mwanya uguhera ku munsi w'10, kumbure mwico kiringo cyo kuva ku munsi w'10 gushika ku munsi w'17, imisi yose umugore acasama. Bayita periode probable feconde. Mwiki kiringo birashoboka ko umugore ashobora gusama. Voilà. Bishoboka ryari rero? Bishoboka mu gihe intanga z'umugabo zikomeye. Azi yuko urubuto rw'umugabo rutegerezwa kuba rushobora koga, rufise forme hydrodynamique, rufise umutwe umwe, rufise umurizi umwe, kandi rukagenda rugororotse canke rufise immobilité rectiligne. Ubwa kabiri, igi ry'umugore ritegerezwa kuba rikomeye. Ubwa gatatu, amabanga yabubatse ategerezwa kuba muri PPF canke muri periode probable feconde, muri wa mwanya umugore ashobora gusamiramwo. Ubwa kane, igitereko c'umugore gitegerezwa kuba kimeze neza aho gishobora kwakira intanga z'umugabo. Ubwa kane hategerezwa kubaho ico bita le potentiel d'hydrogène canke ico bita pH. pH iri munsi y'igitigiri c'indwi, no kuvuga ngo le milieu est acide, no kuvuga ngo igitereko c'umugore kiba kirimwo acide, kiba kirimwo acide ituma intanga zidashobora kubayo canke kugumayo. Umuntu nk'uyu ni umwe usanga yagumbashe, ariko abaganga ibi barashobora kubivura. Mbere kenshi batanga impanuro z'uko umuntu bimeze uko yofata ahanini ivyamwa. Icya gatanu, intanga z'umugabo zitegerezwa kuba zikwiye. Kuvuga yuko zitegerezwa kuba ziri hejuru y'imiliyoni 10, ariko mumenye yuko uruvyara ari rumwe rwonyene. Ari ibintu bitanu bikwiye atagihindutse umugore ategerezwa gusama. Uti none kumanuka i Bujumbura ku mugabo hari akamaro bimuzanira mu mubiri? Ego cyane kariho. Umugabo akunda kumanuka i Bujumbura akenshi bimutuma atagwara kanseri, bimutuma adasaza,
bimutuma asubira itoto akaba umuntu w'umujene. Voilà, abantu mutararongora nitanje usanga mushaje n'ingoga. Mana yanje murambaga. Bwa kabiri, bigabanya riske yo kugwara kanseri yo muri prostate. Bwa gatatu, biragabanya ingwara z'irindimuka ry'amaraso canke naho les maladies cardiovasculaires. Ubwa kane, biragabanya stress. Ku mugore biratuma agira ikintu bita le bonne humeur, nta mwavyi usanga afise. Umugore afise umugabo atamanuka i Bujumbura usanga atameze neza. Nk'uyu rero ugize imana mbi ukamusanga ku kazi, mana yanje arakuryagagura mpaka. Hajya rero ugiye ahantu ukahasanga umugore akakuryagumba akakurya akaguheza, bishobora kuva no kuri ibi. Abagabo mutamanuka i Bujumbura mu gihe gikwiye, je ntimumbaze, muzosanga muriko muteza ibibazo mu gihugu. Manuka i Bujumbura wampaye inka, ugomba ugendesha amaguru birakuraba, canke ugendesha amaboko uri kumagendera, vyose birashoboka. Mbega basha, uno munsi mwomfata tombagira ibisiga basha. Akantu nari nibagiye rero, no kumu iregiriyere canke umuntu amaregre aza mu gihe cose adashobora kumenya, nyene nta kintu kirekire gihinduka. Wewe ico wibanda gusa, wibanda kumenya umunsi amaregre ahagarariyeko, ugaca utangura guharura umunsi wa mbere bukeye. Umunsi wa mbere gushika ku munsi w'icenda abari wa munsi ukumanuka i Bujumbura. Mumbaza muti none kubera iki haza amaraso mu gihe umugore ari mu maregre? Mu gihe ryagi ry'umugore ryarindiriye umushitsi arigo rubuto rw'umugabo rugahebura, iyo ovire canke iryogi riba ribaye expire, riba ritaye igihe. Mw'ico gihe rica rigomba kuvayo. Mu kuvayo riba ryari rimase ku nyama, nico gituma haza ibintu bimeze nk'amaraso. Ni ukuvuga ngo riba ryomorotse ku mubiri canke riba ryomorotse ku nyama. Voilà, reka tugarukirize ngaha ibisibike. Ariko imbere yuko ndangiza, reka nsubire ndabibutse kano kantu. Mu gihe tugomba gushika kwihangiro ry'iterambere rirama, dutegerezwa kugira disipline, tukavyara ku rugero, tukavyara abo dushoboye kurera. Kandi murabona yuko bishoboka. Ugize iyi disipline, ni ukuvuga ngo wotandukanya imvyaro uko ugomba. Nawe wovuga uti je nzokurikiza umwana maze imyaka 4, birashoboka. Mu gihe rero abanyeshure bose batahuye iyi disipline neza, bakayishira mu ngiro, ni ukuvuga yuko ryagwirirana ry'abantu ku rugero rwo hejuru rica rigabanuka, iterambere rigashwara abantu, ubukene bakaburuhuka, imanza z'amatongo bakaziruhuka, imishwano ya misi yose bakayiruhuka. Umuntu yogerageza gutahura neza kino cigwa akagishira mu ngiro, vyomugirira akamaro kandi bikagirira n'akamaro igihugu. Reka rero twibandarize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Mwibagire kugira subscribe, jeme na partage no gufyonda kuri kakazogera kugira ngo icigwa cose dushizeko uronke notification. Mwibagire kandi ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri muri umwaka tuzokwerekana ukuntu abarundi twogaruza umunezero Satani yatunyaze. Zizoba ari sahimwe z'ijoro. Mu cigwa gikurikira nkuko twabibabwiye, tuzorabira hamwe ukuntu amadolari canke amadovize yosubira kugaruka mu gihugu c'u Burundi. Mbega twokora iki? Neza, murakoze. Imana nibahezagire.